Holy Presence Studio. Holy Presence Studio. Superior performance. Ndabaramukije cyane. Izina ryanje nitwa Alex Ntahiraja. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro twigira hamwe ubuhanuzi. Mu gihe cyarangiye twarabiye hamwe ku buhanuzi bwa Daniyeli. Turibuka neza yuko twashoboye kwiga ku gishushanyo Nebukadineza yashoboye kurota, hanyuma twongera turiga ku bikoko bine Daniyeli yarose. Muri icyo kigwa namba utashoboye kugikurikirana, twarashoboye kubona neza yuko mu gishushanyo canke mu ndoto Nebukadineza yashoboye kurota yuko byahavuye bitujana kutahura yuko ari ubwami Imana yari yashatse kumwereka. Igishushanyo cyari gifise ibice bine. Twahavuye tubona yuko ico gishushanyo cyari kigizwe n'ubwami bune: intwaro y'Ababuloni, intwaro y'Abamedi n'Abaperesi, intwaro y'Abagiriki n'intwaro y'Abaroma. Niko twahavuye tubisanga. Hanyuma uyu munsi shaka kugira ngo tubandanirize kuri iki cigwa. Uyu munsi tuja kurabira hamwe Antikristo ninde. Mbega Antikristo ninde? Ndaguhaye ikaze mwene data kugira ngo unkurikirane. Hanyuma niwamara gutahura aya majambo yavugishijwe, bigufashe guhitamwo. Ico no kwifuriza mwene data nuko wohitamwo neza, ugahitamwo Yesu. Ibihe byahanuwe biruta kuboneka, kandi uko bukeye uko bwije niko intambara ibandanya gukaza umurego. Ushobora kubaza uti ni iyihe ntambara uvuga? Aha ndiko mvuga mwene data ku ntambara iri hagati y'ikibi n'icyiza, intambara iri hagati ya Satani n'Imana. Nkuko mubizi, iyi ntambara yatanguriye mu ijuru, aho Satani yashatse kwiduza kugira ngo abe yoshobora gukuraho ubutegetsi bw'Imana, yishireho nkaho ari we Imana. Dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 12 ku murongo w'indwi. Mu ijuru habyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya cyaha gisato. Igisato kigwanana n'abamarayika bacu. Nuko intambara yabaye mu ijuru, ariko intambara ntiyarangiriye aho, kuko yabandanije gukomeza intambara arwanya Imana biciye mu bantu b'Imana. Ndizera neza buri muntu wese aratahura ukuntu Satani yagerageje guca muri Eva kugira ngo abacumuze, kugira ngo bakore icyaha, barenge ku cyagezwe Imana yari yarabahaye. Ari hamwe tworabira hamwe aya majambo mu itanguriro, turashobora kubona neza ubujanja Satani akoresha kugira ngo agoreke amajambo y'Imana. Turabire hamwe aya majambo ari mu itanguriro 2 umurongo wa 16. Aravuga aya majambo: Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye kuko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukirye ko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Imana yaravuze atagushidikanya yuko nibaramuka bariyeko bategerezwa gupfa. Mbega Satani yagize gute? Turabe ikiganiro inzoka yagiranye na Eva, kandi inzoka tuvuga si yindi atari Satani ubwiwe. Mu itanguriro igice cya 3 ku murongo wa 3
uwa kane n'uwa gatandatu. Umugore yishura iyo nzoka ati vyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ni vy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko, kandi ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza akamera nk'Imana ku vyo kumenya ikibi n'iciza. Murumva uburyo Satani agerageza kugoreka amajambo y'Imana. Yashoboye guhendahenda Adamu na Eva barenga ku vyagezwe vy'Imana. Satani ntiyahagarikiye aho, guko no mu gihe ca Nowa, mu gihe ca Loti, Satani yabandanije agwanya Imana mu buryo bwo guhindura abantu bari mu isi kugira ngo bakore ibyaha birengagiza ivyagezwe vy'Imana. None ikibazo kiri hehe? Kubera iki Satani agerageza kugwanya Imana, canke ni guki Satani agerageza kwinjira mu bantu b'Imana kugira ngo abahendahende, ababeshabeshe kugira ngo bace inyuma y'ivyagezwe vy'Imana? Mwene data, nagira nkubwire ikibazo aho kiri gihagaze ku gusenga. Ikibazo ntikiri ahandi, si ukubera ivyagezwe canke ikintu kugira ngo Satani aronka abamusenga. Imana ishaka abayisenga, Satani nawe ashaka abamusenga. Satani uburyo bwose uwo musengamwo, Satani ntacyo bimutwaye, waba ubizi canke utabizi. Satani we icyo ashaka ni yuko wewe umusenga. None ikibazo gihagaze he? Inyishu, ikibazo gihagaze ku gusenga. Satani ashaka ko tumusenga, n'Imana ishaka ko tuyisenga. Kubw'ivyo mwene data, nahawe kugira ngo uhitemo ninde uzosenga. Ariko jewe ubwanje nahisemo gusenga Imana yo mwijuru, ya Mana ya Daniyeli, ya Shadrach na Meshaki na Abednego, ya Mana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Iyi Mana nayo rero yaratweretse uburyo dukwiriye kuyisengamwo. Nico gituma niwakurikirana iki kiganiro uja gutahura neza aho intambara iri, uko Satani yamagwanya abizera Imana. Satani n'umujanja ku rugero rwo hejuru, aho kugira ngo Satani yiserukire ubwiwe adusabe ngo tumusenge, aca mu mareta canke agaca mu madini canke abarongoye amashengero baguye kugira ngo barwanye Imana biciye mu kugoreka ivyagezwe vyayo canke mu kwankiririza abakunda Imana. Ndibaza murashobora kwibuka mu gihe cya Yesu igihe yavuka, Satani yaciye mu ntwaro y'Abaroma kugira ngo arondere uburyo ashobora kwica Yesu Kristo. Si ivyo vyonyene, no mu rupfu rwa Yesu muribuka yuko ishengero ryaguye ry'Abayuda n'intwaro y'Abaroma bagize uruhare muri iki gikorwa cyo kubamba Yesu. Nuko rero mwene data, ukuntu intambara Satana yirwana, ntashobora kwiserukira ubwiwe ngo tumubone n'amahembe, ahubwo akoresha izi ntwaro canke amadini aba yaraguye. Mbega mu gihe cyacu ho bimeze gute? Mbega Satani yoba akoresha ubu bujanja bwiwe n'ubu buryo? Gukoresha leta, gukoresha amadini, vyoba ari vyo akoresha? Reka tubandanye twigira hamwe, turabire hamwe ubu buhanuzi. Uraja kwibonera mwene data imbinu canke ubujanja, uburyo Satani akoresha kugira ngo arwanye Imana. Icigwa tugiye kurabira hamwe ni icigwa c'ubuhanuzi. Birashoboka yuko vyinshi ushobora kuba warabisomye, kumbure ntubitahure. Ntugire ubwoba kuko nanje mu minsi heze sinatahura ubu buhanuzi, ariko Imana ishimwe kuko yashoboye kuduhishurira kugira ngo dushobore kubitahura. Uyu munsi nawe uhawe akakaryo kugira ngo wige, utahure, umenye ibiriko birabandanya, kugira ngo nihashika gufata ingingo, ufate ingingo nziza, uhitemo Yesu.
none mbega ubuhanuzi budufasha iki? Ni gute ubuhanuzi bushobora gufasha abantu? Nagira nkubwire yuko ubuhanuzi harimwo ibanga. Mu buhanuzi harimwo ibanga rigufasha kuba womenya ivyo abandi bantu badashobora gutahura. Nagira tubanze turabire hamwe aya majambo imbere yuko twinjira mu buhanuzi kugira ngo adufashe gutahura. Muri Petero wa kabiri igice ca mbere ku murongo wa 20 gushitsa ku murongo wa 21 haratubwira aya majambo. Irya mbere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera. Iki ni kintu dukwiriye kwisunga, guko hari igihe usanga umuntu avuga ngo ibi bishatse kuvuga iki, ibi bishatse kuvuga iki. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko tudashobora kwiyumvira canke kuba twovuga ngo ibi bishatse kuvuga iki, guko amajambo y'Imana yo mu buhanuzi ategerezwa gusobanurwa na Bibiliya ubwayo. Ngo kandi kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na Mpwemu Yera. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nukuvuga mu majambo ari ngaha muri Bibiliya nta jambo na rimwe ryaje ridafise akamaro ku muntu, kuko amajambo yose yahumetswe n'Imana kugira ngo atugirire akamaro. Biraja gushika yuko igihe nja kuvugira uja kumva amajambo utari bwumve, kuko benshi mu mashengero y'iki gihe badashobora kukubwira ukuri mwene data, kuko bazi yuko niwamenya uko kuri uzota amashengero yabo, bigatuma ukurikira Yesu yakubambiwe ku musaraba. Uyu munsi uraja kumva amabanga menshi utaruzi mwene data. Nizere yuko Imana ija kugufasha kugira ngo usobanukirwe mwema bane nawe mwene data ukurikirana aya majambo. Amos igice ca 3 ku murongo w'indwi haratubwira neza yuko Imana atakintu na kimwe kizoba itabanje kutwibira kabanga, biciye muri ibi vyanditswe vyera, biciye muri ubu buhanuzi buri mu vyanditswe vyera. Mu vyashuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo wa 3 haravuga ngo harahiriwe, hahirwa abasoma n'abumva kandi bagatahura amajambo y'ukuvugishwa yavugishijwe muri iki gitabo, kuko igihe cegereje mwene data. Usomye muri Yohana igice ca 16 ku murongo wa 4 Yesu yabwiye abigisha ati ndabibabwiye bitaraba, kugira ngo nivyashika muze mwibuke, muze mumenye yuko nabibabwiye. Ariko abantu bo muri iki gihe ntibazi amabanga ari muri ibi vyanditswe, nico gituma abantu benshi badashobora kubona ibiriko biraba kuri uyu munsi. Imana ishimwe mwene data ko washoboye gufata akakanya kugira ngo ukurikirane aya majambo. Icigwa cy'uyu munsi wibuke ni Antikristo ninde, hanyuma hitamwo neza uhitemo Yesu. Reka turabe rero uburyo Satani akora. Ruje mu gitabo cy'ivyashuriwe Yohana igice ca 12 umurongo wa 17 haravuga ngo ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kigira ngo kirwanye abo mu ruvyaro rwiwe basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Igisato kirajingitwa, hanyuma igisato gifise inzigo idasanzwe, kirahekenye imisaya, gishaka kugira ngo kirwanye umugore n'abo mu ruvyaro rwiwe ngo basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Uyu mugore avugwa ninde? Mbega aba bana biwe bo ni bande? Canke ibi bishingira intahe Kristo nibihe? Ari hamwe two kwifashisha Bibiliya iraja kutubwira umugore uwariwe. Nagira nkubwire mwene data yuko umugore avugwa ngaha atari kindi
atari ishengero ry'Imana, umugeni wa Kristo. Usomye mu Banyefeso igice cya 5 ku murongo wa 25 haraduhanura yuko abagabo dukwiriye gukunda abagore bacu nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. By'ukuri uca wumva yuko ishengero rigereranywa n'umugore, kandi Kristo nawe agereranijwe n'umugabo. Soma mu Bikorinto ba kabiri igice cya 11 naho nyene haratubwira: mbafuhira ifuhe ryo kubw'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe, niwe Kristo, ngo ndabashingire mumeze nk'inkumi itunganye. Aya majambo aratwereka neza by'ukuri yuko umugore agereranijwe n'ishengero rya Kristo. Mbega ibishingira intahe Kristo byo ni biki? Sinshobora kukubwira ibishingira intahe Kristo ibyo ari byo. Reka tubaze Bibiliya yo ubwayo itubwire. Tuje hariya mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 31 ku murongo wa 18. Uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi, amuha ibisate bibiri byanditse ku ibishinga intahe. Ivyo bisate byaramabuye byanditswe ko n'urutoke rw'Imana. Tuca twumva neza yuko ibishingira intahe Kristo, Bibiliya y'ubwayo itubwiye yuko ari bisate bibiri byanditswe ko n'urutoke rw'Imana. Buri muntu wese yoba ari umukristo atari mushasha mu bukristo arazi neza ibisate bibiri Imana yahaye Mose. Ivyo bisate bibiri si bindi mwene data, ni vyagezo 10 vy'Imana. Uyo mugore tubonye neza yuko ari ishengero, hanyuma abo mu ruvyaro rw'umugore n'abanyeshengero bari mu ishengero ryizera Imana, hanyuma bafise ibishingira intahe Kristo, bizera ibyagezwe vy'Imana no kwizera Kristo. Nuko mwene data umaze gutahura yuko Satani afitiye inzigo ishengero ry'Imana, ni gute rero acashika ku mugambi wiwe kugira ngo arwanye iryo shengero? Muribuka neza yuko twabonye mu ntango yuko Satani mu gukora igikorwa ciwe akoresha leta, agakoresha ishengero, canke agakoresha abakozi bo mu mashengero bamaze kugwa. Muravyibuka neza, sindinda kubisubiramwo. Murazi mu ivuka rya Yesu no mu rupfu rwa Yesu ko vyagenze. Mbega mu gihe cyacu ho bivugwa gute? Reka turabe. Satani afitiye inzigo ishengero ry'Imana, nuko nguko uko acakora, aca haguruza ubutegetsi kugira ngo burwanye ishengero ry'Imana. Ivyahishuriwe Yohana 13 turasoma duhereye ku murongo wa mbere dushize ku murongo w'8. Turaba ukuntu Satani haguruza ubutegetsi kugira ngo burwanye rya shengero ryizera Imana. Gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yacu hariho imigara 10, no ku mitwe yacu hariho amazina y'amarogotano. Ico gikoko nabonye casa n'indwe, amajanja yacu yari ameze nk'ay'idubu, akanwa kacu kari kameze nk'ak'intambwe. Ca gisato giha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yacu n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yacu mbona mwumwe usa n'ukomeretse akagirire, uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira, batazira ico gisato, bagisenga kuko cahaye ico gikoko ububasha bwacu. Batazira na kino gikoko bagisenga, bati ninde ahwanye n'iki gikoko, kandi ninde ashobora kukirwanya? Gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota, gihabwa n'ubutegetsi bwo gushishikara amezi 42. Giteranura akanwa kaco, kirogota ku Mana, kirogota no ku izina ryayo, no ku ihema ryayo, no kubaba mw'isi. Gihabwa kurwanya bera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko n'indimi zose n'amahanga yose.
kandi ababa ku isi bose bazogisenga, umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibi bica bitujana kurabira hamwe ibintu ndwi biranga antikristo. Nitwarabira hamwe ibi bintu ndwi, mwene data uraja gutahura neza antikristo uwari we. Ikintu cya mbere dutegerezwa kuraba, twasomye ubutegetsi butegerezwa kuba buva mu gikoko cya kane aribwo Roma. Namba wibuka ikigwa twize, uribuka neza yuko igikoko cya kane ari Roma. Mbega igikoko ho niki? Usomye muri Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 17 haratubwira neza yuko ibikoko ari ubwami canke intwaro, amareta. Usomye ku murongo wa mbere hariho ibintu bibiri bituma dushobora kumenya yuko ari intwaro y'abaroma, nguko usomye muri Daniyeli igice c'indwi ku murongo w'indwi ushobora kubona neza yuko iki gikoko cyari gifise amahembe 10. No mu vyashuriwe Yohana igice ca 13 ku murongo wa mbere urashobora kubona yuko iki gikoko cyari gifise imigara 10. Bishatse kuvuga abami 10 bafasha kuganza ubwami bw'abaroma. Ikindi dushobora kumenya ni yuko ubwo bwami mu kuja ku butegetsi butegerezwa gushingura abami batatu. Daniyeli 7 ku murongo w'8 haravuga ya majambo, nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze akandi gahembe gatoya, imbere yako hakurwa amahembe 3 mu yarasanzwe. Maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye. Mu byo dukwiriye kumenya ni yuko aha tutakiri mu mvugo yo kutahura ihembe, dutahure yuko ari ubwami. Ubu bwami mu kuja ku butegetsi bwabo bashinguye ubwami 3. Bibiliya irongera iratubwira yuko ubu butegetsi bufise akanwa kavuga ibihambaye, akanwa karogota ku Mana yo mwijuru. Ngaha nyene kuri uyu murongo w'8 haravuga ngo maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye. Ivyo byose turaja kubirabira hamwe kugira ngo tumenye ico Bibiliya iriko iravuga. No muri Daniyeli 7:25 haravuga ngo isumba byose azoyivuga kwa amajambo y'agatituro. Ibi byose ni ya majambo ahambaye canke amajambo y'ukurogota. Igihe twasoma kandi mu majambo y'Imana twabonye yuko ubu butware butegerezwa gutwara imyaka 1260. Daniyeli naho nyene haravuga yuko bazotwara imyaka 1260. Daniyeli 7:25 haravuga ngo azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Ibi byose bishatse kuvuga kumwe, igihe, ibihe n'igice cy'igihe nico kimwe n'ijya minsi 1260. Turaja kubona ukuntu tuja kuronkamwo imyaka 1260. Kandi wibuke yuko ata kintu tuja gukoresha dukoresheje kwiyumvira gusa, ahubwo tuja kubaza Bibiliya abari yitubwira iyi minsi 1260 yuko isobanura imyaka 1260. Twabonye neza yuko bagerageza kugwanya Kristo kandi bakagwanya n'abera b'Imana. Ivyo byose turaja kubirabira hamwe. Mbega ubu butegetsi ho bwoba bwaragerageje guhindura ivyagezwe n'ibihe? Ivyo byose ni ibintu tuja kwigira hamwe kugira ngo dutahure ubwo butegetsi.
indwi ngo bagerageza gusunikira isi yose kugira ngo isenge mu buryo budakwiriye, ngo isi yose ikurikira icyo gikoko bagitangarira kubera ko babona yuko hari ubutegetsi busa nkaho umenga n'ubutegetsi bwiza, isi yose ibukurikira ibutangarira, kumbure mu buryo butandukanye. Birashika yuko woba umaze kwiyumvira ubwo butegetsi ubwo aribwo. Mwene data, ubutegetsi turiko turavuga subundi ni intwaro irongowe n'abapapa y'ishengero rya Katolika. Intwaro y'Abaroma imaze kubona ko itagifise ingufu, yafashe ingingo ko ishengero ryabo rirongowe n'abapapa ko ari ryo rifata ubutegetsi kugira ngo ribandanye riganze mu vy'idini na politike. Habaye ikibazo kuko mu moko yatwara canke ubwami bwatwara 10, batatu abaheruzi n'abavandari n'abasitorogos ntiberekwa ko abapapa boja ku butegetsi. Leta yarwanije ubwo bwoko butatu irabuhonya, uko ni kubupapa bwashizwe hejuru ku butegetsi bushinguye abami batatu. Niryo hembe ryashinguye amahembe atatu muri Daniyeli igice c'indwi ku murongo w'8. Mwene data, ibi ndiko ndavuga ushobora kubironka mu library, mu bitabo bitandukanye. Ushobora kugira research kuri internet, urashobora kubona uburyo isi yagiye itwagwa. Urabona neza yuko vy'ukuri uku ariko vyagenze iyi ntwaro y'ubupapa yashinguye ubwami butatu. Ngaba bami 10 batwara mu gihe c'intwaro y'abapapa: aba Alemani, aba Franks, aba Burgundia, hanyuma abasuweve n'abavandaris n'abavisigos, hanyuma abanglo-saxon, hanyuma n'abasrogos n'abarambat n'abaheruri. Ucubona yuko kuri ubu bwami bwa gatatu, no kuvuga abavandari n'abantuza n'abastrogos n'abaheruri, aribo bashinguwe kugira ngo ubupapa bushobore gushinga imizi, kubera ko ubwo bwami bwari mu gace k'Iroma kandi ari naho ubupapa bwamuka. Akanwa kavuga ibihambaye no kurogota. Umwanditsi umwe yanditse aya majambo mu gitabo yise Intambara Ikomeye, ngo imwe mu nyigisho zikomeye z'ishengero Gatolika ry'i Roma ivuga ko papa ari we muyobozi mukuru agaragara w'ishengero rya Kristo ku isi yose, akaba yarahawe ubutware bwo gutegeka abepiskopi, no kuvuga abasenyeri n'abapastori bose bo ku isi yose. Ikirenze ivyo, papa bamuha izina ry'Imana ubwayo, bamwe bakamwita ngo Nyagasani, Uhoraho Mana yacu, kandi bavuga ko adashobora kwibesha no kugwa mu ikosa. Ategeka abantu kumusenga. Mbegaho boba baratwaye ya myaka 1260 imbere yuko turabira hamwe yuko imisi 1260 isobanura imyaka 1260. Reka twifashishe amajambo ari muri Bibiliya. Ezekiel 4 ku murongo wa 6: maze urangije ivyo, uzuheze uryamire urubavu rw'iburyo, wishire ko ibigabitanyo by'inzu ya Yuda, nguciriye imisi 40, umunsi uhwana n'umwaka. Duciye tubona neza yuko umunsi mu mvugo y'ubuhanuzi uhwanye n'umwaka. Ivyo ushobora no kubibona no mu gitabo cyo guharura. None mbega iyi ntwaro y'Abaroma canke intwaro y'Abagatolika irongowe n'ubupapa yoba yaratwaye imyaka 1260? Intwaro y'abapapa
yatanguye mu mwaka w'amajana 538 Yesu amaze kuvuka gushika mu 1798. Namba ushobora gukubita ibiharuro, ndasabye kugira ngo ufate umwaka w'1798 ukuremwo imyaka 538, uja gusanga intwaro y'ubupapa yatwaye imyaka 1260. Mbega aho byagenze gute kugira ngo ubupapa bushike kwiherezo canke intwaro yabo irangire, kuko nibo baganze isi muri ico gihe cyose? Umwami Napoleon w'Umufaransa mu kurondera kwagura ubutware bwiwe no kugira ngo abesegaba w'isi yose, yagabye igitero cyari kirongowe na Generale Berthier ku bapapa, arabanesha ndetse asiga hashize intwaro isanzwe. Uwari papa w'ico gihe yafashwe mpiri ajanwa mu Bufaransa, aho yahavuye apfira inyuma y'umwaka. Abo bupapa bwari bwarapfukamye mu nda, barabyinye baratamba bati turasezeye intwaro y'ubupapa. Bagira ngo ubupapa burapfuye, mbega uruguma! Ariko nk'uko Imana yabishuriye Yohana ko iyo ntwaro izogira uruguma rwocishe mu nyuma rugakira, mu mwaka w'1929 habaye amasezerano yabereye ahitwa Iratrani. Mussolini asinyira abapapa ko bakomorerwa gace bokoreramwo bishira bizana. Iyo ntara mwama mwumva ni Vatikani. Nguko uko ubupapa bwibiranzuye. Ijambo ry'Imana ntiribesha, isi yose ikurikira ubupapa babutangarira ngo ninde ahwanye nabo. Mbegaho boba baragwanije abera b'Imana mu kubacinyiza, mu kubica canke mu kubanyaga ivyabo? Ibi byose nibyo dushobora kubona mu bitabo vy'akahise mwene data, dushobora kubibona muri Bibiliya. Ariko kugira ngo tubitahure neza, kugira ngo tuce turaba yuko vy'ukuri mbega Bibiliya ivyivuga nivyo, urabe kahise kisi, uraja kubona yuko Bibiliya ari amajambo y'Imana kandi idashobora kutubesha. Nta jambo ryoshobora kuboneka ryokoreshwa gusobanura ubukozi bw'ikibi bw'agahomerabunwa bwakorewe abizera mu binyenjana vya mbere. Imbaraga z'isi n'iz'ikuzimu zafatanirije hamwe kurwanya Kristo biciye mu kurenganya abayoboke biwe. Abayoboke ba Kristo bambuwe ivyo batunze, birukanwa mu mazo yabo. Usomye mu gitabo c'Abaheburayo haratubwira neza ibyabaye ku bakristo canke abizera Imana ba mbere mu gihe c'izi ntwaro z'ubugarariji. Abaheburayo 11 ku murongo wa 36. Abandi bageragereshwa, gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, mbere bashirwa mu ngoyi no mu mabohero, bicishijwe amabuye, bakeregwamwo kubiri, bageragejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo, bayerera mu bugaragwa no mu misozi no mu masenga no mu vyobo. Abantu bizera Imana muri ico gihe cy'iyo ntwaro y'ubupapa baciye mu bihe bikomeye rwose. Iyumvire, hashitse igihe aho ubupapa bwankisha abizera Kristo kugezaho isi yose ibabona nk'abantu babi, ndetse babita amazina atandukanye, gushika igihe babita yuko ari amashetani
canke ko ari abadayimoni kubera gusa banse kumvira intwaro canke ivyigisho vy'intuza vy'ishengero gaturika. Ngo benshi muri bo bagaburiwe inyamaswa z'inkazi canke bagaturirwa ari bazima imbere ya rubanda mu mazu y'imikino. Bamwe muri bo barabambwe, abandi bambikwa insato z'ibikoko zo mu mashamba, bateregwa mu mazu y'imikino kugira ngo imbwa zibashwanyaguze. Akenshi ivyo bihano bahabwa nivyo abantu bagira gahunda nyamukuru yo kwishimisha mu minsi mikuru yahuza abantu bose. Abantu benshi cyane baterana banejejwe, babashungera canke babakina ku muvyimba, maze mu gihe baba batakishwa n'umubabaro basamba, bakabikiriza, babaseka kandi babakomera amashi. Mwene data, abantu b'Imana baciye mu bihe bigoye, niko bivugwa n'uyu munsi. Bibiliya iratubwira yuko igihe kiri imbere yacu, yuko hegereje akaga gakomeye. Nico gituma uyu munsi mfashe aka kanya kugira ngo ndakubwire kahise. Usomye mu gitabo cy'umusiguzi haratubwira yuko ata kintu gishasha kiriho munsi y'izuba, guko ibiriho nivyamyeho, kandi ibyo twiteze kuzobona nivyigeze kubaho. Aba bantu b'Imana naho baciye mu bihe bikomeye ntibigeze bihakana umwami wabo, babandanije bagundirira ukwizera kwabo, bahagaze nk'inkumi nziza y'umwizigirwa irindiriye umugabo wayo. Nico gituma muri aya majambo handitswe ngo bishwe urubozo ntibemera kurengerwa kugira ngo bazozuke bahabwe ubugingo budashira. Bibiliya ijambo ry'Imana bibuka amajambo Kristo yari yavuze ko nibarenganywa ariwe bahorwa, bakwiriye kunezerwa cyane kuko impera yabo bazaherwa mu ijuru ari nyinshi, kuko uko ariko bagiriye n'abakozi b'Imana ba mbere barenganijwe mbere yabo. Banezerezwa no kubarwa mu bakwiriye kurenganywa bahorwa ukuri, maze indirimbo zo kunesha baririmba zikazamuka ziva mu rusaku rw'ibirimi by'umuriro. Baraba mu ijuru mu kwizera, bakabona Kristo n'abamarayika bunamye ku nkike z'ijuru, babitegereza nyamatsiko kandi babarabana ukuraba kugaragara ko bemeye gushikama kwabo. Bumvise ijwi rivuye ku ntebe y'Imana ribabwira riti, wambaye ugororoka uzi ugeze no kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Urashobora kuba wiyumvira mwene data yuko ndiko ndashikuza canke yuko iyi nkuru ndiko ndavuga atariyo, kubera ko aba bantu arabajanja bagerageza guhisha ibyaha byabo kugira ngo ntibiboneke ivyo bakoze muri kahise. Ariko reka tubaze abapapa, mbega bo boba bemera yuko hari amakosa boba barakoze? Reka turabe aya makuru yavuzwe kuri BBC. Pope asaba ikigongwe ku vyaha vya Katolika yakoze. BBC News, umupapa Jean Paul wa kabiri yasavye ikigongwe ku mugaragaro kugira ngo ababarirwe ivyaha ishengero rya Roman Katolika ryakoze mu bihe bise ibihe vy'umuzitanya. Mwene data, urumva yuko nabo nyene bashobora guhagarara bakavuga ati turasabye ikigongwe, ariko Bibiliya ivuga yuko aba bantu bagereranywa n'ingwe. Mbega ingwe irashobora guhinduka? Ingwe ntishobora guhinduka na gatoya. Bibiliya iratubwira neza mu gitabo ca Yeremiya, mbega ingwe yoshobora kwihindura amabara yayo? Aba bantu bagereranijwe n'igikoko c'ingwe
by'ukuri ntaho baba bariko basaba ikigongwe, ahubwo n'uburyo baba bariko barihisha mu twatsi kugira ngo igihe bazohagurukana umuvuduko isi yose izofatwe n'agatengo batamenya ukuntu vyateguwe. Reka ndakubaza ikibazo, wowe uzi igisoda ca Katolika bita Jesuit? Urashobora kwiyumvira ati ivyo uriko uravuga nibiki? Ariko mwene data, ishengero Gatolika rifise igisoda bita Jesuit. Bamwe no mu bakatolika ntibazi ivyo, ariko kubera ko intwaro y'ubupapa irimwo politiki kongera ikaba mu idini, abo bantu barazi neza ico gisoda kandi ico gisoda kirabaho. Reka turabe ibyo cyakoze muri kahise. Umuperezida wa Amerika yitwa Abraham Lincoln yaranditse aya majambo ngo, ico gihe n'igihe hari habaye intambara mu 1862 gucitsa mu 1865 yavuze aya majambo ngo, iyi ntambara yatumye abanyamerika bacanamwo ntiyari kuba iyo itajya gutumwa n'ibimwenyi by'abajesuit. Ibi byose tubikesha abapapa kuba ubutaka bwacu butemba amaraso y'intungane z'igihugu cyacu Amerika. Urumva mwene data, ibintu biba kwisi bashobora guteza intambara hirya no hino, ariko nta muntu n'umwe azopfa bimenye. Ariko abo bategetsi bo hejuru, ibi ndiko ndavuga, barabizi neza yuko hari abantu bacengetera bakabakontorora mu buryo budasanzwe. Umuperezida Bill Clinton yarahagaze aravuga ya majambo ngo, mubona mpagaze ngaha mvise izina rya perezida gusa ati, ariko hariho abandi bantu batwara igihugu. Ni bande yari karavuga? Ni Jesuit. Nibo bantu batera igitsure, nibo bantu bakontorora isi. Nta muperezida ashobora kugira ibyo yigeneye intwaro y'ubupapa itabishaka. Namba wumva yuko ndiko ndashikuza, duherutse kubura umuprime minister w'igihugu cya Australia. Nashatse kumenya icyatumye akugwa. Wotangara mwene data ari hamwe no kubwira yuko intwaro y'ubupapa ibifisemo uruhara. Hano ndafise intuza ikinyamakuru nabonye kivuga yuko uyu ntuza Pope Francis yandikiye Tony Abbott yuko ategerezwa guhindura uburyo abona ibijanye na climate change. Ariko Tony Abbott uko siko yabibona. Tony Abbott yanse gushigikira ikintu kijanye nuko abagay n'abalesbian bashobora kuba nk'abantu bubakanye. Ivyo byashavuje papa ku rugero rwo hejuru. Ndazi yuko umenye icyabaye kuri Tony Abbott. Umuseneti wo mu mugambwe bita Greens ariko abwira Tony Abbott ngo, Tony Abbott, twarakubwiye yuko ukwiriye guhinduka mu buryo ubona ibijyanye n'intuza n'ibidukikije, wewe ntushaka kubyumvira. None nguyu papa yakwandikiye dokima yise encyclical ati, ubu naho ntacyo ugiye kubivuga, uyu niwe mukuru w'isi, rero tuzokurabe ukuntu uzobigenza. Minister, the time for answering the question has expired. Senator Waters. Thanks, Mr. President. My question is to the Minister representing the Prime Minister, Senator Brandis. I refer to the teaching letter or encyclical from Pope Francis, which calls for an urgent moral response to the scientific reality of global warming, rampant environmental destruction and extreme poverty, and condemns indifference, denialism and obstructionism. Order. Thank you, President. 42% of the Abbott cabinet is Catholic, including the Prime Minister himself, who of course once trained to be a Catholic priest. This government has rolled back our effective price on carbon pollution, and today in the Senate is seeking to slash the clean energy target. The Prime Minister has failed to listen to the scientists. Will he now listen to the leader of his own church and abandon his attacks on the clean energy target? Thank you, Senator Waters. Turazi vyabaye kuri Tony Abbott, ubu yicaye ku ntebe y'inyuma hariya. Uyu niwe maraya yasambanye n'isi yose. Uyu niwe maraya
niwe abami bose bagenda basambana nawe. Mbega boba barahinduye ibyagezwe by'Imana? Icyo ukenera kumenya gusa ni ugusoma mu byagezwe by'Imana. Uraja kubona neza yuko ibyagezwe bya Katolika bitandukanye rwose n'ibyagezwe biri muri Bibiliya nk'uko Imana yabitanze ku musozi Sinayi. Bo icyagezo cya mbere tugihurirako ni ntukagire izindi mana umbangikanya. Mu byagezwe by'Imana nk'uko Imana yabihaye Mose, icyagezo cya kabiri kivuga ngo ntukibazire ibishushanyo. Ariko icyo cyagezwe ishengero Gatolika ryafashe umugambi wo gufuta icyo cyagezwe bagikuramwo, kuko uburyo basenga bapfukamira ibishushanyo bagapfukamira ibindi. Iyo baje kubigumizaho, abanyeshengero bari kubona yuko bari guca hirya y'amajambo y'Imana, bakaba bota Gatolika, bacomoye mu iki cyagezwe. Nuko rero Satani yagerageje gufata intebe yiwe akayihereza intebe y'ubupapa, akayihereza abapapa kugira ngo bagende bacokonora muri Bibiliya, bagende bakuramo ibintu byofashije abantu. Ariko wamenyaga mwene data yuko iyo wishe icyagezwe kimwe uba wishe byose. Soma mu gitabo cya Yakobo igice cya 2 ku murongo w'10 gushika ku murongo wa 11. Nico gituma Satani yakoreye mu ntwaro y'ubupapa kugira abagatolika bose bagende barakuye mu cyagezwe, bace bica ibyagezwe byose. None ni gute Gatolika yabigize kugira ngo ntibiboneke yuko bagira ku byagezwe 9 kandi ari 10? Bace bafata icyagezwe c'10 ngo ntukipfuze, kandi ntukifuze inzu ya mugenzawe, baca bagicamwo inshuro 2. Ngibi byagezwe 10 by'Imana bigororotse mwene data. Mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere ku murongo wa 2 gushitsa ku murongo wa 17, Imana ivuga ya majambo yose iti, nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja, ntukagire izindi mana umbangikanya. Ico ni cyagezwe cya mbere. Ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe, kuko jewe nduhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka, nkagirira ikigongwa abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Icyagezo cya 3 nk'uko Imana yagitanze ku musozi Sinayi. Ku bagatolika kuri bo ni icyagezo cya 2. Ntugapfe kuvuga izina ryanje jewe uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jewe uhoraho ntobura kubimuhora. Icyagezo cya 4 nk'uko Imana yagitanze ku musozi Sinayi. Ariko ku bakatolika ngo iki ni icyagezo cya 3. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi 6 z'ukore, aba ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugira 7 niwo sabato yanje jewe uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe canke umugurano wawe canke umuguranokazi wawe canke inka zawe canke uw'inyambukira biwawe, kuko iminsi 6 ariyo jewe uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, mwaruhuka ku munsi ugira 7. Nico cyatumye jewe uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Ico ni cyagezo cya 4 mwene data.
ariko kuri aya majambo yose abagatolika muri iki cyagezwe bafisemwo nk'amajambo abiri yonyene. Hanyuma wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ico ni cyagezwe kigira gatanu, ariko ku bagatolika ngo ico ni cyagezwe ca kane. Ntukice, ico ni cyagezwe ca gatandatu, abagatolika bacita ca gatanu. Ntugasambane, ico ni cyagezwe c'indwi, abagatolika bici ca gatandatu. Ntukibe, icyagezwe c'umunani, abagatolika biti c'indwi. Ntukagirize ibinyoma mugenzawe, ico ni cyagezwe c'icenda, abagatolika bita icyagezwe c'umunani. Ngiki cyagezwe c'icumi bavuye bakatamwo habiri kugira ngo byitwe yuko ari byagezwe 10 kandi ari byagezwe 9. Ntukifuze inzu ya mugenzawe, ntukifuze umugore wa mugenzawe, cyangwa umugurano wiwe, cyangwa umugurano kazi wiwe, cyangwa inka yiwe, cyangwa indogoba yiwe, cyangwa ikintu na kimwe ca mugenzawe. Abakatolika ukuntu bace babigenza, aba bapapa babajanja bace bavuga ngo ntukifuze umugore wa mugenzawe, ngo ntukifuze inzu ya mugenzawe. Mwene data, aba bantu na mabingira mabi bafise agatoke kabi, agatoke kagoramye kagerageza gucokonora mu majambo y'Imana kugira ngo bonone, kugira ngo bahindire isi yose kuja muri gihonomo. Mwene data, ugiriwe ubuntu bw'uko ushoboye kumenya no kumva kuri aya majambo y'Imana nahawe kugira ngo uhitemwo neza, uhitemwo Yesu. Mwene data, maze kumva aya majambo yuko abakatolika by'ukuri bahinduye ibyagezwe by'Imana kandi nabo nyine bakabyiyemerera, nakoze uko nshoboye kose kugira ngo ngende ngure mu bitabo byabo ndabe by'ukuri ko bavyemera. Turazi gucegetera. Aka gatabo ubona ngaha na gatabo bita ngo ikatikisimu ya Gatolika, nukuvuga ngo the Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Ngaha mwene data, iki ni gitabo cigishiriza mu bibazo n'inyishu, nico abashaka kubatizwa bigira ko kugira ngo byitwe yuko bamenye inyigisho za Katolika. Page yako ya 50 haravuga, hari ikibazo kivuga ngo icyagezwe cya gatatu ni ikihe? Inyishu. Icyagezwe cya gatatu kivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Oya, barabeshe, icyo ni cyagezwe cya kane. Ariko reka tubandanye niwe. Ngo ni uwuhe munsi w'isabato? Inyishu. Umunsi w'isabato ni umunsi leta yita wa gatandatu, Saturday, canke umunsi wa Samedi. Kuki twebwe dusenga ku umunsi w'izuba, umunsi wa mbere w'iminsi indwi, aho gusenga ku munsi w'isabato, umunsi wa Saturday canke umunsi wa Samedi, umunsi leta yitu wa gatandatu? Inyishu. Dusenga ku munsi wa mbere w'iminsi indwi, umunsi wa Sunday, aho gusenga ku munsi w'isabato, guko ishengero Gatolika ryahinduye iki cizerwa, rigahindura umunsi, rikawukura ku munsi w'isabato, rikabishira ku munsi w'izuba, umunsi wa Sunday. Ngibi biri mu gatabo kabo mwene data, ntibahakana ko bahinduye ibyagezwe by'Imana. Ikibazo kirabandanya ngo ni guki Gatolika ryahinduye umunsi wo gusenga ko bakabishira ku munsi wa mbere w'iminsi indwi, aho kugira ngo basenge ku munsi w'isabato, umunsi wa Saturday canke Samedi. Inyishu iraza ngo ishengero ryahinduye umunsi w'isabato ribishira ku munsi wa mbere, ngo kubera ko
Yesu Kristo ngo yazutse mu bapfuye kuri uyo munsi wa mbere. Nicyo cyatumye ishengero katolika rihindura umunsi w'isabato ribishira ku munsi wo gusenga kw'izuba, umunsi wa Sunday. Ariko mwene data utahure neza yuko iri hinduka, yuko ataho ryaje ryisungwa muri Bibiliya, ahubwo kimwe gusa bishi ibyagezwe by'Imana ni antikristo, nk'uko bivugwa mu gitabo cya Daniyeli igice c'indwi, ngo azogerageza guhindura ibyagezwe, guhindura ibihe n'ibyagezwe. Mwene data, muri ibi byagezwe byose bagerageje gucokonora, nta kindi cyagezwe kirimo ibihe n'ibyagezwe. Icyagezwe cya kane, icyagezwe kivuga yuko dukwiye gusenga ku munsi w'isabato, nicyo mu gihe ukoze kuri icyo cyagezwe guhindura iminsi n'ibihe. Hari ibindi byagirizi byinshi nabo nyene bivugira yuko aribo babihinduye. Raba iyi video ngaha uraba ukuntu bo biyemerera yuko aribo babihinduye. Who changed the day? Ninde yahinduye umunsi? Yoba ari Imana? Oya. Was it Jesus? People say Jesus. Yoba ari Yesu? Bavuga ngo ni Yesu. Abanamba? Well, it must have been. Abandi bavuga bati birashoboka ni mu gihe cy'intumwa, ariko nta byabaye. Bibiliya uko imbwira nawe mwene data, ibi ni ibintu bigaragara nk'iryo zuru rya mu maso hawe. Iyo ngiye muri ubu buvugishwa buhambaye, umuntu wese yemeranya nanjye mvuze iby'ubuntu, ukwizera, ibikorwa. Ariko iyo ngiye mu bijyanye n'ibihe n'ibyagezwe, umuntu wese asuhuza umutima ati sinzumva na gato. Antikristo niwe yahinduye umunsi. Mugenzi wanjye ari ngaho uyu munsi arahavaza atubwire bimwe byavuye mu burongozi bw'ishengero rya katolika ryera nk'uko biyita ubwawe. Humviriza ibi ni ibinyoma, kuko ntabwo ibyanditswe bishingira intahe. Nguyu rero uwundi murongozi w'ishengero rya Roman Katolika atubwire. Our beloved father, Pope Leo XIII, mukundwa wacu Papa Leo wa 13 yavuze ko bafashe isi mu kibanza cy'Imana ishobora byose. Our beloved father, Pope Gregory, mukundwa wacu Papa Gregory w'indwi yavuze ati that the Roman Church ubwa mbere ishengero ry'i Roma ryasizweho n'Imana yonyene. Kabiri, that the Roman Pontiff alone nuko ishengero rya Katolika rivuga ko ryabayeho ubwa mbere na mbere. Gatatu, ngo Papa niwe ashobora kubogoza abepiskopi no kubasubizaho. Kane, kandi abaganwa bose bategerezwa kumusoma ku birenge. Gatanu, kandi ngo aremerewe n'amategeko kubogoza abami b'amareta y'isi. Gatandatu, ijambo ryiwe nta n'umwe ashobora kurihindura, kandi niwe gusa asubiramwo ingingo abandi bafashe. Indwi, nta n'umwe ashobora kumucira urubanza. 8, iri shengero rya Roma Katolika ntiryigera ryihenda, kandi ntirizigera ryihenda nk'uko ivyanditse bibivuga. Nakomeje gutanga ishimwe ry'amadolari 1,000 ku muntu wese yonyemeza ko bivuye muri Bibiliya ko bikwiye ko nubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Nta tegeko na rimwe muri Bibiliya ni cyagezwe cy'ishengero rya Katolika tagatifu. Bibiliya ivuga iti mwibuke kuziriza umunsi wera w'isabato. Ishengero rya Katolika naryo riti habanamba kubwo ubushobozi bwanjye bweranda nahinduye umunsi w'isabato, hanyuma mbategeka ko mwubahiriza. Nuko rero isi yose ica yubahiriza iryo tegeko ryashyizweho n'ishengero rya Katolika.
T. Enright, ikinyamakuru cyo witwa TRI CSSR mu nama nkuru yabaye mu 1884. The Catholic Church for over 1,000 imyaka igihumbi ishengero ry'abaprotestante ritarabaho, by virtue of her ishengero rya divine katolika mission, ryahinduye isabato changed iyishyira ku the munsi day wa mbere from w'iminsi Saturday indwi. to Sunday. The Catholic Mirror, ikinyamakuru September bise ikirori 23, cya katolika 1893. mu kw'icyenda itariki 23/1893. Which is the Ikibazo Sabbath day? n'uwaho munsi w'indwi. Answer. Inyishu Saturday ku wa is the gatandatu Sabbath niwo day. munsi w'isabato. Question. Ikibazo Why do ni we kuki observe twubahiriza Sunday umunsi wa mbere instead of w'iminsi Saturday? indwi mu gishingo cy'isabato? Answer. We observe Inyishu Sunday instead of Saturday turawubahiriza because the kuko ishengero rya Catholic katolika Church in the Council of ryahinduye uwo Laodicea munsi mu nama nkuru yabereye i Laodicea mu mwaka transferred wa the solemnity from Saturday to gatandatu inyuma ya Yesu Kristo. Peter Geierman, The Convert's Catechism of ikinyamakuru Catholic cy'uwitwa Doctrine, Peter Garment second edition, mu gitabo 1910, cy'inyigisho za katolika inyandiko ya kabiri mu 1910. Have you any other way of proving Ikibazo that the church hari has ubundi power buryo to bwo kwemeza institute ko festivals ishengero of rifise ububasha bwo precept? guhindura iminsi n'ibyagezwe? Inyishu iyo ritagira ubwo bushobozi ntiryari kubikora, aho amashengero yose yemerana nabo. Ntabwo ryoshobora kujyana isabato ku munsi wa mbere w'iminsi indwi kuko nta byanditswe bibivuga. Umugabo witwa Stephen Kennan mu nyigisho za katolika paje 174 ngo hari ishengero rimwe ku isi rishobora guhindura amabwirizwa yasizweho n'Imana, kandi ko ari we ashobora guhanira abantu mu muriro. Akarorero, ugushinga umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Hari ayandi mashengero yoba yubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi wo kwishurwa n'ibwirizwa rya gatatu, kuko papa yahinduye ibwirizwa rya kane aryita irya gatatu rivuga riti wibuke kuziririza umunsi w'isabato wera. Umunsi wa mbere w'iminsi indwi ari we Sunday ntabwo ari isabato. N'umunyeshuri wo mu ishure ry'intango arazi ibyo ko Sunday ari umunsi wa mbere w'indwi. Nakomeje gutanga amadolari 1,000 ku muntu wese yonyemeza ko Bibiliya ishobora kuvuga ko twokubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Nta n'umwe yahamagaye kugira ngo atore ayo mahera. N'ishengero ry'iya Roman Katolika ryahinduye isabato ishira ku wa mbere w'iminsi indwi. Ikinyamakuru cy'uwitwa TRI CSSR cyanditse mu 1893. turangije kubona yuko bo bemeza yuko ari bo babihinduye. Mbega abaporoti boba bazi yuko basenga ku munsi wa mbere? Reka turabe mu gitabo cy'indirimbo uko kivuga. Turabe indirimbo ya 306 umurongo wayo wa kabiri, twumve icyo tubwirako. Indirimbo yitwa ngo umunsi wo kuruhuka. Umurongo wa kabiri uravuga ngo kuri uyu munsi Imana rurema yaremye nk'umurango n'umuco. Kuri uyu munsi umukiza Yesu yazutse ava mu mvi kuzimu. Kuri uyu munsi mpwemu yajasa n'umuriro. Nuko ni umunsi wera mu buryo butatu bukuru. Indirimbo itubwiye yuko umunsi musenga ko ari umunsi Imana yaremye nk'umuco n'umwiza. Reka turabe umunsi Imana yaremye nk'umuco n'umwiza. Ngaya amajambo avugwa mu gitabo cyera cya Bibiliya, itangurira igice cya mbere ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5. Haravuga ngo Imana iravuga iti nihabeho umuco, umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwizi wita ijoro. Buragoroba buraca. Uyo n'umunsi wa mbere mwene data. Wa munsi benshi basenga ko bita yuko ari umunsi w'indwi, umunsi w'isabato, kandi ari umunsi Imana yaremye mu muco n'umwiza. Namba utarubizi yuko umunsi wa Mungu ari umunsi wa mbere, uyo niwo munsi Imana yaremye ku muco n'umwiza.
ivyo gusa bica bintwara kuja kuraba hariya muri Luka igice ca 24 ku murongo wa mbere gushitsa ku murongo wa gatatu, aho naho hatubwira ikindi cabaye kuri uyo munsi wa mbere. Ukuzuka kwa Yesu ku wa mbere w'imisi ndwi, kare mu mutwenzi baja kuri yamva bajanye vya bimota neza bateguye, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva, binjirayo ntibasangamo ikiziga c'umwami Yesu. Yari yazutse mwene data. Usomye muri Matayo 28 niho hashobora kutwereka neza, karabisigura neza yuko umunsi wa mbere ariwo Yesu yazukiyeko, kandi ngo ni umunsi ukurikira isabato. Isabato yari yarayiragiye. Umurongo wa mbere, ukuzuka kwa Yesu, Matayo 28. Umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'imisi ndwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalene na Mariya wundi baja kuraba imva. Isabato yari yarayirangiye. Uyu munsi wa mbere abantu basenga ko umunsi Imana yaremyemo umuco n'umwiza, umunsi Yesu yazutse ava mu mva, naho ijambo ry'Imana ritubwira yuko dukwiriye kweza uyo munsi n'umunsi Yesu yazukiyeko, no munsi w'ibikorwa. Mbere Yesu bwiwe yaruhutse ku munsi w'isabato nk'uko yawurutse ko mwiremwa. Hari bamwe bashobora kuvuga ngo je birangora ukuntu nshobora guharura iyo minsi, none bimeze gute? Nguko uko Imana yatubwiye dukwiriye guharura iminsi. Usomye mu Balewi 23 ku murongo wa 15 havuga ngo muze muharura iminsi muhereye ku munsi ukurikira isabato. Turacabandanya twiga kuri za ngingo ndwi ziranga Antikristo. Mbega isi yobitangarira Antikristo? Boba bamukurikira? Icyo ukenera kuraba gusa no gukurikira amakuru, ushobora kubona ukuntu iyo papa aja hose isi yose iramukurikira, baramutangarira, mbere bavuga ngo ni Imana. Mu mwaka urangiye uyu Papa Francis yiswe yuko ariwe muntu akundwa kuruta abandi bantu bose ku isi. Ucubona neza icyo ubuhanuzi buriko buravuga yuko aba bantu bagize uruguma ariko bazokongera bakibirandura kandi bakongera kuganza isi, yuko by'ukuri biriko birashika kandi bidushikiye twebwe mu runganwe rwacu. Mwene data, namba utazi ibi uko bimeze, ongera urabe ya video twarekodinze kwereka neza tugeze mu mano kuri kijya gishushanyo cya Nebukadineza. Isi yose ikurikira igikoko igitangarira, n'abategetsi bo ku isi yose. Uyu ni Ban Ki-moon, niwe yategerezwa kuba yitwa yuko ari we mukuru w'isi yose. Nagira ndagusabe kugira ngo urabe ukuntu aramukanye na Pope Francis. Mbega muri aba babiri ninde yunamira ubundi? Uwunamirwa niwe mukuru. Twamaze kubona Antikristo wariwe, twamaze kubona yuko bigwa ku ntwaro irongowe n'abapapa. Duce turaba ubundi butegetsi bufasha kugira ngo isi yose isenge canke yunamire ubu butegetsi bw'abapapa. Soma mu byashuriwe Yohana igice ca 13 ku murongo wa 11 gushitsa ku murongo wa 12. Kandi mbona ikindi gikoko gisokorose mw'isi, gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato, kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere. Mu maso yaco kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma rwocishe. Niki gikoko dutegereza kuciga ko naco nyene ibi kiranga ubwa mbere na mbere ciburuka mw'isi. Wumve yuko gifise itandukaniro guko icya mbere ciburuka mu mazi. Kandi usomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 17 ku murongo wa 15 haravuga yuko amazi agereranijwe n'intuza n'ahantu haba abantu benshi, ariko ngo iki gikoko mu gihushane cyo ciburuka kw'isi
bishatse kuvuga yuko ciburuka ahantu hataba abantu benshi. Iki gikoko ciburuka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 798 aho igikoko ca mbere cagiriye uruguma. Ngo iki gikoko kandi gisa n'umwagazi w'intama, gifise amahembe nk'ay'umwagazi w'intama. Bishatse kuvuga gute? Usomye muri Bibiliya mu majambo y'Imana urabona henshi ko hakoreshwa yuko Yesu agereranywa n'umwagazi w'intama yatanzwe ko kimaze ku bw'isi yose. Ico gikoko cyategerezwa kugenda citwa nkaho ari igihugu, no kuvuga guko igikoko kigereranijwe n'ubutegetsi. Ico gihugu cyategerezwa mu ntango kwitwa yuko ari igihugu gihagarariye ukwigenga, kugusenga, canke yari igihugu c'abakristo. Uravye ku isi yose mwene data, nta bundi butegetsi bukwiza ibi bintu turiko turavuga bwiburutse muri ibi bihe Uburoma bwagiriye uruguma, abapapa bagiriye uruguma, atari igihugu ca Amerika. Amerika ni igihugu caje gitangujwe n'impunzi baje bahunga agatotezo kari ku bantu b'Imana muri Europe. Bashitse bashiraho amategeko yuko mu gihugu ca Amerika hakwiriye kuba itegeko yuko umuntu wese aronka uburenganzira bwo gusenga uko ashaka, kandi ko leta idafise ubushobozi kugukontorora uburyo idini rikwiriye gukora. Ariko ivyanditswe vyahanuwe kera bitubwira yuko ico gikoko cyategerezwa guhinduka, aho kugira ngo gisigare kivuga nk'umwagazi w'intama nka Kristo, ahubwo cyarahindutse gisigara kivuga nk'igisato. Ni ukuvuga iki gikoko kiravye uca usanga yuko kitagifitaniye itandukaniro na cya gikoko cyagize uruguma, guko naco nyene gisigaye kivuga nk'igisato. Gica rero kigobera abantu gusenga rwa rukoko rwakize ikiguma. Mwene data, ibi bintu iyo bija kuvugwa mu myaka amajana biraheze, ntiwoshoboye gutahura yuko ibi bintu byoshitse. Ariko uyu munsi uravye Amerika higeze, vy'ukuri ubuhanuzi buru n'ubw'ukuri uko Imana yavyerekanye, iki gikoko gisigaye kivuga nk'igisato. Umviriza ivyo Obama yavuze ngaha. Where we once were, we are no longer a Christian nation, at least not just. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers. Hanyuma ngo kibarira baba kwisi gukora igishushanyo cy'igikoko ca mbere cyakize uruguma rwocishe, giha ububasha igishushanyo ngo gihumeke cicishe abatazogisenga. Hanyuma gisunikira baba kwisi gushigwa k'ikimenyetso mu ruhanga ngo canke kukiganza. Ibi bica bitujana kugira ngo tumenye mbega gushigwa mu ruhanga canke gushigwa ku kuganza bishatse kuvuga iki. Guko benshi biteze muri iki gihe ngo yuko bagiye gushigwa ku kimenyetso mu ruhanga canke mu kiganza. Gusubira mu Vyagezwe igice cya 6, igice cya 6 ku murongo wa 6 gushika 9. Ayo mabwirizwa mbagera uyu munsi azahore mu mitima yanyu, muze mugira umwete wo kuyigisha abana banyu, muze muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu mazu, iyo mwicaye mu nzu, niyo muriko muragenda mu nzira, niyo muryamye, niyo mubyutse, muze muyahambire ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashire mu ruhanga nk'amambe, abe hagati y'amaso yanyu, muze muyandike ku bishimaryango by'amazu yanyu no ku bikingi by'amarembo yanyu. Ngaho urumva yuko naho nyene havuga ku bijanye no gushira amabwirizwa y'Imana mu ruhanga no kuntuza no kubiganza. Ariko wumve utahure yuko ibi bishatse kuvuga kubikunda, gushigwa mu ruhanga, kubikunda, bikandikwa bikaba mu bwenge bwacu. Kubiganza ni mu byo dukora,
mu byo dukora hose twereka dukore twame twibuka ibyagezwe by'Imana mu bikorwa byacu byose. Ushobora no kubona ibyo mu Baheburayo, naho nyine haratubwira ibijyanye no kwandikwa mu ntuza mu bwenge canke mu ruhanga. Abaheburayo igice c'10 ku murongo wa 16 ati iri niryo sezerano nzosezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni jewe Uhoraho mbivuze, nzoshira ibyagezwe vyanje mu mitima yabo no mu bwenge bwabo niho nzovyandika. Urumva mwene data, muri iyi mirongo yose iratweretse yuko by'ukuri gushigwa ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza bidashatse kuvuga ibyo gusa, kuko ibi biriko bivugwa mu buryo bw'imwemu, ni ukuvuga kubikunda, kubyizera canke mu bikorwa byawe. Bamwe hariho abazokwakira ikimenyetso c'igikoko kubera ko bobona atako bobigera, kubera ko bazoba bugariwe uburyo bwose bashobora kubaho. Satani yamara umujanja, Imana irikishira ikimenyetso mu ruhanga rw'abasabyi bayo. Satani nawe ashizeho itegeko ngo mutegerezwa kwakira ikimenyetso. Urumva, nico gituma uyu munsi mfashe aka kanya kugira ngo ndabereke ikimenyetso c'Imana n'ikimenyetso ca Satani, n'uburyo Satani igerageza guca mu mareta canke mu ntwaro z'amadini kugira ngo umuntu yakire ikimenyetso ca Satani atabyazi. Bibiliya mwibuke niyiriko iratubwira ikimenyetso c'Imana canke ikimenyetso c'igikoko. None ko Satani ashize hejuru ariko arahamagara, Imana ikabirika irahamagara, jewe ngiye mu ruhande rw'Imana ngira mbanze sobanura ikimenyetso c'Imana icarico bivuye mu majambo yayo ngaha. Wewe mwene data niwe ufise uburenganzira bwo kwemera yuko ibi biva mu majambo y'Imana ari ukuri canke atari ukuri. Ezekiel 20 ku murongo wa 12 haratubwira aya majambo ngo ikigeretseko mbaha n'amasabato yanje ngo abe ikimenyetso hagati yanje nabo, kugira ngo bamenye yuko ari jewe Uhoraho mbeza. Bivuye mu majambo y'Imana, isabato ni ikimenyetso c'Imana. Hari ubandanije ku murongo wa 19 kugeza 20, ni jewe Uhoraho Imana yanyu, nimugendere mu mabwirizwa yanje, mukomeze ibyagezwe byanje mubyitondere, mweze amasabato yanje abe ikimenyetso hagati yanje namwe, kugira ngo mumenye yuko jewe ndi Uhoraho Imana yanyu. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Isabato ni ikimenyetso c'Imana n'abantu bayo. Mwene data, isabato ni ikimenyetso c'Imana. Reka dusubire hariya twasomye mu Kuvayo, hatubwira igituma isabato ari ikimenyetso c'Imana. Kuvayo 20 ku murongo w'8, wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Imana ikitubwira igituma dukwiriye kwibuka kuziririza umunsi w'isabato, kandi iryo rikaba itegeko. Ku murongo wa 11 ngiki igituma Imana ibivuga: kuko iminsi 6 ariyo jewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, naruhuka ku munsi ugirindwi. Nico catumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Mwene data, ndakunda cyane ku majambo y'Imana, cyane ku vyagezwe, guko aho usoma hose ni Imana yivugira ngo ni jewe Uhoraho mbivuze, ni jewe Uhoraho mbivuze. Hari igihe wowe woba umaze kwiyumvira yuko jewe ndi umugumutsi, ariko mwene data si ndi umugumutsi, guko ndiko nsoma amajambo y'Imana. Imana iriko irakubwira uyu munsi ati ni jewe Uhoraho Imana yawe mbivuze, wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Ni jewe Uhoraho Imana yawe mbivuze, wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Ariko nk'uko Satani yiyorobetse kuri Adamu na Eva muri Eden, agahindura ku byagezwe by'Imana, Satani yaciye atanguza isabato yiwe. Reka turabe
tubaze rero nabo batubwire iyo sabato yabo icyo ari cyo. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. Umunsi wa Sunday, umunsi w'izwa cyangwa umunsi wa mbere w'iminsi indwi, nico kimenyetso cy'ubutwari bw'ishengero ryacu rya Katolika, kandi no kubuhindura isabato ku munsi w'izuba nico cyemezo cy'uko kuri, kandi ishengero riri hejuru ya Bibiliya. Soma kino kinyamakuru Catholic Record of London, Ontario, September 1st, 1923. Twamaze gusoma neza yuko ishengero Gatolika ari ryo ryahinduye umunsi w'isabato. Rero nk'uko Satani ari umujanja afata ivy'Imana nawe akabihirika akagira ibyiwe. Imana iravuze ati ntimuze murye kuri iki giti. Satani aravuze ati naco muzoba, Imana yarababeshe murye ku giti. Imana iravuze ati isabato muze muyiziririze, kandi isabato n'umunsi w'indwi. Satani avuga ati naco bitwaye, isabato nta gituma tuyiziririza, guko baca bavuga ngo ni umunsi w'abayuda, ariko Imana yavuze ngo isabato n'umunsi wanje wera. Nuko Satani muri ubwo bujanja bwiwe abashizeho iyindi sabato yo ku munsi wa mbere, mwene data. Ariko ikibabaje, isi yose ikurikira cya gikoko, bagitangarira ngo nindahwanye nacyo. Mwene data, sohoka, hiyo uri siho Imana yagupangiye. Ndagusabye kugira ngo ufate ingingo, witondere ibyagezo by'Imana no kwizera Yesu Kristo. Yohana yeretswe abona isi yose bakurikira icyo gikoko, bagitangarira. Kubera iki? Kubera Satani yagihaye intebe, basenga Satani gwa rusato. Reka turabe kugira ngo utahure neza igisate cyari cyo. Mu byashuriwe Yohana 12 aratubwira neza yuko igisato kivugwa ari Satani ubwiwe. Ku murongo w'9, cya gisato cy'amaheru kirakorogwa, nico yanzoka ya mbere yitwa murwanizi. Irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose, gikororegwa ku isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Turumvise mwene data yuko mu buryo isi yose itangarira igikoko, baba bariko batangarira igisato. Mu gihe abantu basenga igikoko, baba bariko basenga igisato automatically. Ni byiza yuko tugira ku byagezo by'Imana, tukizera Yesu Kristo no kwitondera ibyagezo byiwe. Yohana yabonye isi yose ikurikira icyo gikoko, isi yose basenga icyo gikoko, ariko yagira ngo bose isi yose yakurikiye icyo gikoko. Ariko yahavuye abona hari umugwi mutoya. Uyo mugwi niwo nagira ndakwereke kugira ngo kumbure ni mwene data ni wafata ingingo uzube muri uwo mugwi mutoya. Ibyashuriwe Yohana 14 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Yohana yereka umwagazi w'intama n'abacunguwe, kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni ahagararanye n'abantu 144,000. Nagira manze nkubwire yuko bavuze 144,000 bataba bavuze by'ukuri 144. Aha turiko tuvuga mu mvugo y'ubuhanuzi, nkuko wabonye umunsi wavuye mu mwaka nibi 144. Ni mvugo ngereranyo. Nico gituma ugiye gusoma kandi ushobora kubona yuko Yohana yabonye sinziri nini atawoshobora no kuriharura mu ijambo ry'Imana. Ngo hanyuma bafise izina ryiwe n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivuye mu ijuru nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ituragara cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo, baririmba indirimbo nsha imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabugingo 4 na babakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe 144,000 bacunguwe ngo bakugwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'icitwa umugore, kuko babaye nk'inkumi
abo nibo bakurikira umwagazi w'intama haja hose. Abo bacunguwe mu bantu kugira ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa mwagazi, kandi mu kanwa kabo ntihasohotsemo ikinyoma, nta gasembwa bagira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibi bica bitujyana kugira ngo tubanze twige ngo abo nibo batandujwe n'icyitwa umugore. Umugore ninde? Umugore ariko aravugwa ngaha ni maraya. Wa maraya yicaye ku mazi menshi, ushobora gusoma mu byahishuriwe Yohana 17 ku murongo wa 15. Ni rya shengero ririko riravugwa rirongowe n'abapapa. Uyu mugore wundi yanduje abantu benshi, ni ishengero rivanga ikibi n'iciza, ikinyoma n'ukuri. Hanyuma ngo abo bakurikira umwagazi w'intama haja hose, kandi mu kanwa kabo ntihabonetse mu kinyoma. Mu kanwa kabo nta kinyoma, kuko babaye bizigirwa imbere y'umucance wabo Yesu Kristo. Ni kuki aba bonyine bakeya bashoboye kuba badasenga igikoko? Nuko bumviye ubutumwa bukurikira muri iki gice nyene buvugwa n'abamarayika 3. Tubandanye twumva ubutumwa ubwaribwo. Ndabandanya ku murongo wa 6. Kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango n'indimi zose n'amoko yose. Ubu butumwa bwiza ni bwa bundi Yesu Kristo yabwira intumwa ziwe muri Matayo 24 ku murongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu mahanga yose, buzovugwa ku isi yose, kugira ngo bubere ikimenyetso n'icabona cy'amahanga ku mahanga yose. Mwene data, ubu nibwo butumwa bwiza dukwiriye kumviriza. Ubu butumwa kugira ngo uzobe muri aba bantu bitandukanije batasenze cya gikoko. None ubwo butumwa buvuga gute? Ku murongo w'indwi aravuga n'ijwi rirenga ati, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cy'amateka yayo gishitse. Musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Number 1, dusabye kugira ngo Bibiliya tubwire icyo ishatse kuvuga. Nagira ndakwereke mwere data aha hantu ubona aha ku murongo w'indwi. Ugiye kuraba ngaha kuri references hakubwira kuja kuraba mu kuvayo, hamwe twasoma ngo kuko jewe Uhoraho Imana yawe naremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose, nkaruhuka ku munsi ubwirindwi. Nicyo cyatumye mezagira, kandi nicyo cyatumye neza umunsi w'isabato. Hano ubu butumwa bwiza buvugwa burimwo ibice ibi bibiri: guhamagarira isi yose gusenga iyaremye ijuru n'isi, kuko igihe cy'amateka cyashitse. Igihe cy'amateka cyashitse. Mwene data, uyu munsi ndi ngaha kugira ngo ndakubwire yuko kuri uyu munsi tuvugana turi mu gihe cy'amateka. Usomye muri Bibiliya y'Icyongereza aho havuga ngo because ngo the hour of judgment has come. Bishatse kuvuga yuko igihe cy'amateka cyaratanguye. Uyu munsi mwijuru ibitabo biriko birugururwa, basoma izina ku rindi. Yesu yagiye mwijuru kugira ngo adutegurire aho tuzoshikira. Mwene data, ari hamwe izina ryawe ryosomwa, bosanga mbega witeguye ga mwene data. Uyu munsi ibitabo by'imanza birugururwa. Nicyo gituma Yesu Kristo niyagaruka azoza azananye ingero, umuntu wese ageregwe ibikwiranye n'ibyo yakoze. Yesu Kristo ntiyagiye kwicara. Yesu Kristo ariko arategura kugira ngo azoza atuzaniye ingero. Ariko abantu benshi kuri uyu munsi barasinziriye, bibaza ngo ibitabo bizokugururwa. Ariko by'ukuri mwene data, uyu munsi izina ryawe rirasuzumwa buri munsi.
usomye muri Maraki igice cya 4 haratubwira yuko neza yuko by'ukuri iyo tuganira ibyo tuvuga byose yuko vyandikwa, kandi ibyo byandikwa nibyo bija imbere y'ibitabo by'imanza, nibyo bija imbere y'intebe y'imanza bigasuzumwa. Mwene data, iyi ni inkuru nziza, ni inkuru nziza ndiko ndakubwira, cyane cyane kuba hitamwo kwemera Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe. Ni inkuru nziza kuko Yesu Kristo ubwiwe ariwe mucamanza. Ni inkuru nziza kuko Yesu Kristo ubwiwe ariwe muburanizi wacu, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niwe muherezi. Mwene data, woba warakiriye Yesu Kristo nk'umuherezi cyane nk'umwami n'umucunguzi wawe? Ni inkuru nziza mwene data. Twavuze byinshi, tuvuga ku bikoko, tuvuga ku biki, ariko dushitse ku butumwa bwiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nagomba nkwereke, mbega mu manza zo mu ijuru zicibwa hisunzwe iki? Mu gitabo cya Yakobo igice cya 2 turahera ku murongo w'10 haravuga ngo, kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri kimwe azoba acumuye kuri byose. Wavuze ati ntugasambane, niwe yavuze ati ntukice. Nuko rero nutasambana ariko ukica, uzoba ucumuye ku byagezwe. Muvuge kandi mukore nk'abagira bacibwa urubanza, n'ibyagezwe biza n'umwidegembyo. Kuri aya majambo mwene data bica bitwereka neza yuko by'ukuri ibyagezwe by'Imana 10 nibyo bishigwa ngaho kugira ngo ubuzima bw'umuntu bupimwe kuri uwo munzane. Mbega woba warasambanye, mbega woba warivye, mbega woba wararenze icyagezwe cy'isabato, mbega woba warabeshe. Ibyo nibyo byagezwe by'Imana, nibyo munzane upimwa ku muntu wese kugira ngo acibwe urubanza. Ariko nkuko nakubwiye, mfise inkuru nziza uko Yesu Kristo ubwiwe ariwe mucamanza wacu. Mu Baheburayo haravuga neza, hafise inkuru nziza 4 ku murongo wa 14. Nuko dufise umuherezi mukuru akomeye yicaye mu ijuru, ni Yesu mwana w'Imana. Kubera ko Kristo ariwe muherezi mukuru wacu, ariwe mu avoka wacu, ijambo ry'Imana rica ritubwira yuko ngo dushobora kwegera intebe y'imbabazi dushize ubwoba, kuko Kristo ari watuburanira. Ku murongo wa 16, nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Yesu Kristo ni Imana, ariko akongera akaba umuntu nkatwe. Soma muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 5 ngo, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, ni Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Nagira ndakubwire mwene data, uyu muhuza ntabwo ari Bikira Mariya haba na mba. Ntiwigere ufata umwanya kugira ngo uce ku bandi bantu. Yesu Kristo niwe wenyine muhuza hagati y'Imana n'abantu. Nawe kandi ngo n'umuntu. Iyo ni inkuru nziza mwene data. Twegere intebe y'imbabazi dushize ubwoba. Yesu Kristo ariteguye kutwakira n'ibiganza byiwe byuguruye. bakitondera ivyanditswe muri yo
kuko igihe kiri hafi.